Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ubaza ikibazo arabaza ikibazo kijanye n'ubushurashuzi. Ni nk'ibibazo bibiri. Ikibazo kijanye n'ubushurashuzi ati niye hukumu y'umuntu gushurashuza umugore w'uwundi, yani umugore asanzwe yubatse. Hama ikibazo kigira kabiri ati niye hukumu yo koresha umugore w'uwundi mugabo. Na bismillah wa salatu wa salam nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu chama k'idini ya Islam ni dini atacigeze isiga, ni dini yatwigishije kubana n'abantu, ni dini ataco yigeze ireka uretse yuko yakivuze cyangwa se yakiduhanuye. Hama ikijanye n'ubushurashuzi kwanza icambere hoho twomenya yuko ubushurashuzi bufise ikibanza kingana gute mu vyaha. Ubushurashuzi ni kimwe mu vyaha vya rutura intumwa y'Imana Muhammad sallallahu yatubwiye. Gushika naho intumwa y'Imana mu hadisi yake na Abu Sa'id na Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yigeze kubaza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aramubwira ati ayu dhanbi a'zamu 'inda Allah, ati nikiye cyaha gikomeye gusumba ibindi imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana yamwisha amubwira ati antaj'al lillahi niddan wa huwa khalaqak, nukubangikanya Allah kandi ari we yakuremye. Ati cyo nico cyaha cambere kiza gisumba ibindi byose. Intumwa y'Imana acarangera aramubwira ati, kwanza Ibn Mas'ud yaciye abanza asubirabaza intumwa y'Imana amubwira ati inna dhalika al'azim, ati cyo kirahambaye. Acambwira ati thumma ay, ati mbwira ikindi ewe ntumwa y'Imana kigira kabiri. Acambwira ati antaqtula waladaka khashyata an yat'ama ma'aka, no kwica umwana wawe utinya yuko mwosangira. Vya bindi vy'umuvyeyi usanga yibaruka umwana agaca muniga. Abamenyi batwereka yuko ukwica arico cyaha kigira kabiri inyuma ya shirki. Hama inyuma yaho Ibn Mas'ud acamubaza ati thumma ay, ati kindi niki ewe ntumwa y'Imana? Acavuga ati antazni bihalilati jarika, ati nugushurashuza umugore w'umubanyi wawe. Aha rero ucuraba uno munsi ugiye kuraba abagore benshi n'abagabo benshi birateye agahinda, usanga aribo bashurashura gusumba. Umugabo yubatse, umugore yubatse usanga ariko arashurashura gushika naho uno munsi usanga abantu benshi batunza abana tarababo bibaza ngo nabi wabo. Iki naco n'ikindi cyaha naco nyene gikomeye. Ntumwa y'Imana ati icyaha kigira gatatu yavuze yuko ari ubushurashuzi, na cyane cyane gushurashuza umugore cyangwa se umufasoni w'umubanyi wawe. Ushobora kuvuga ati Jesu umubanyi ntitubana n'umufasoni aba mu yindi site, ariko turabe idini y'Islamu yavuze iki kubijanye n'umubanyi. Yavuze yuko umubanyi ari inzu 40 imbere, inzu 40 inyuma, inzu 40 ku ruhande iburyo, n'inzu 40 ku ruhande rw'ibubafu, yani inzu 160. Abandi bamenyi baceberekana yuko umubanyi nujya wese uwo ari we wese mubana mu gisagara kimwe, uwo yitwa yuko ari umubanyi. Nimba mu Gitega, mu gisagara ca Gitega, mwese uwo muntu aba mu gisagara ca Gitega yitwa yuko ari umubanyi. Muba i Bujumbura, uwo muntu aba mu gisagara ca Bujumbura yitwa yuko ari umubanyi. Muba i Ngozi, uwo muntu muba mu gisagara kimwe ca Ngozi yitwa yuko ari umubanyi. Ukamushurashuriza umufasoni, ushurashuje umufasoni w'umubanyi wiwawe. Hama intumwa y'Imana mu yindi nyigisho yerekana yuko hako woshurashuza umufasoni w'umubanyi wawe, wotumushurashuza abandi bafasoni 16 ariko ataraba ababanyi biwawe cyangwa se atari uwo mufasoni atubatse. Yani igihano uzoronka ku munsi umuhero washurashuje umugore w'umuntu. Ico cyaha gifise uburemere gusumba gushurashuza abagore 16.
abagore 16 nkuko intumwa y'Imana bitubwira. Naco yituma abantu bama bavuga mu Kirundi mu Giswahili bavuga ati mke wa mtu ni sumu, umugore w'umuntu n'uburozi. Menya yuko gushurashuza umugore w'umuntu uba ukoze ibara imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala birengeje. Gushika naho mu zindi nyigisho abamenyi batwereka yuko igihe uwo muntu atigeze amenya yuko umugore wiwe ariko arashurashuzwa n'umugabo runaka, ati uwo mugabo ku munsi umuhero azozanwa, amaze kuzanwa ashigwe ngaho, na wa mugabo yashurashurijwe umugore wiwe ashigwe ngaho, hama wa wundi yashurashurijwe umugore wiwe bamubwiye ati tora ivyiza vyose wifuza mu vyiza uwo mugabo yakoze. Hame baca bazana na wa mugore wa wa mugabo yashurashuye, na wa mugore yashurashuye na wa mugabo wiwe, babwire wa mugore wa mugabo yashurashuye ati tora ivyiza vy'uwo mugore yashurashuje umugabo wawe, utoremwo ibyo ushaka usigaze mw'ibyo ashaka. We wumva uzosigara niki ku munsi w'imperuka? Cawe yumvira ico wosigarana, kuko azoba ari igihe tuzoba dukeneye isohabu twese. Ni nkuko kuno munsi umuntu akubwiye ati njira muri banki bakaguha uruhusha, ati njira muri banki uyore icyo ushaka, burya hari n'itunote ya 10 uhasiga, ahubwo wozana n'imodoka ati reka ngende gupakira njane, bakubwiye ati genda utore ibyo ushaka byose ugende. Mucamake rero niko bizoba bimeze, ihari izoba ikomeye kuwo munsi w'umuhero. Umuntu gushurashuza umugore w'abandi, ico ni icaha mu vyaha bikomeye gose, ntabwo bingana no gushurashuza abandi bantu. Umugore w'umuntu ni ikintu gikambaye. Tureke gumushurashuza, kumuresha vyonyene turabibujijwe. Kuresha umugore nama nakivuze ngaha nyene muri groupe, au kuresha umugore yubatse kirabujijwe. Abantu benshi barakunda kubikora, ugasanga umugabo ariko arandikira n'undi mugore, umugore ni w'abandi, cyangwa se umugore ariko arandikiranira n'abandi bagabo bariko barareshanya. Hari benshi byama byashitse bakanasambura mw'ubwo buryo. Dini y'Ubwislam intumwa y'Imana Muhammad SAW yaratubujije no ku basore, aravuga ati umwe muri mwebwe ntagacumbire cyangwa se ntakaje kuresha uwo mugenzi we yareheje. Aho ni mu gihe batarana abana, mugenzi we yareheje, umusore mugenzi we yareheje, aho ni mu gihe batarana abana. Atumwe muri mwebwe ntakaje kuresha aho mugenzi we yareheje. Ati niyaba mwifuza nabanza arindire ujya ananiwe abari hagenda. Niko intumwa y'Imana yatubwiye. Abamenyi ba fiqh bace baracambura ku hadisi intumwa y'Imana Muhammad SAW, barerekana ko mu gihe wewe wosanga wazungurutse umusore mugenzawe yagiye kuresha, nawe ugaca ugenda kuresha ujya mukobwa mukunga indowa, harabamenyi berekanye yuko ico gihe indowa iremegwa, ariko ukaba ufise icaha cuko wareheje uwo mugenzawe yareheje. Urumva yari umusore yari kwararesha, ntibari bwabane, ntibari bwunge n'indowa. Ati rero mu gihe naho nyene abandi bamenyi bacavuga ati oya, mwico gihe agiye kuresha umugobwa mu wundi musore yari kwararesha, bagaheza bakabana, ubuyobozi bwa Kiislamu nka mufti cyangwa qadi bafata ingingo yuko aba bantu nukubatandukanya, kuko yagiye kuresha umukobwa uwundi musore mugenzi we yari kwararesha, ati isaha yiwe. Hama bamenyi bose barumvikanye ko mu gihe kuresha umugore w'umuntu ni haramu, ni haramun. Barakivugira ko yuko mu gihe binashitse umugabo akaresha umugore w'abandi, uwo mugore akahukana ku mugabo yariko, agacaza kubana na wa mugabo yamureheje ari we yamukuye mu ndowa yararimo, cyangwa yabaye impamvu yo gusambura, iyi ndowa ntiyemegwa. Imyaka yose bazobana bazoba bari mu bushurashuzi, bazoba bari mu bushurashuzi. Imyaka yose bazobana, bashake bazoyabunza indowa, bagahamagara abamenyi bose mu Burundi, abashekhe bose mu Burundi nabo muri Tanzania, yani mvuga abashekhe bose muri East Africa, ati nibaze banyungisha indowa yakataraboneka.
ariko ari umugore wakuye mu rugo rw'uwundi cyangwa se yahukanye ari we wabaye impamvu yuko yahukana, iyi ndoa ntiyemegwa, iyi ndoa ni batil. Imyaka yose muzobana muzoba muri ko murashurashura, ikintu cyose uzomukorera uzoronka ibyaha. Umuhaye rasiyo uzokwandikisha icyaha, akumesuriye muzokwandikisha ibyaha, muraranye muzokwandikisha ibyaha, agutwengeye muzokwandikisha ibyaha. Ikintu cyose uzomukorera, nimba ari impuzu muguriye, ni nka kujya wogenda ukagura impuzu maraya, ko bizoba bimeze, uzokwandikisha ibyaha. Yani buri kintu cyo cyose umukoreye azoba ari ibyaha gusa uri kurandikisha. Nacyo bituma abantu bakwiye gucunga neza. Uno munsi abantu benshi barasambura, abagore benshi bama bariko barasambura bivanye ngo nabonye ngo uwundi mugabo ngo afise ngo afise amafaranga, ngo ameze neza, afise itaye nziza, ngo gusumba ngo uwo je niko twari kumwe. Uzurabe abagabo nk'aba bakunda guca bahura n'ibibazo. Hari ikintu nababwiye mu minsi iheze, umuntu kwikururira umwaku narababwiye yuko umwaku mbashatse kuvuga atari wa mwaku abantu bamenyereye. Umwaku rivuye mu ijambo ukwaka. Hariho ikintu mu idini y'Islamu cyitwa tahrim, yani umuntu kwiziririza cyangwa se Imana ikakwaka cya kindi yari yaraguhaye. Nibyo ndiko ndavuga rero, umwaku kivuye mu kwaka, ikaba impamvu yuko Allah uhoraho akwaka mu migisha yari yaraguhaye. Aho rucuruza ukabona bigenda neza, ariko gace utangira guhomba. Wahora uri kurakora ibikorwa byawe ukabona bigenda neza, ariko ukabona nta gicamwo. Kumbe niwe wikwegereye wa mwaku, Imana iri kwirakwaka mu vyo yaguhaye. Gushikana intumwa y'Imana itwereka yuko ubuzinifu, ubushurashuzi bupunguza n'imyaka yo kubaho. Abaye akarorero, se murabe abamaraya, nta muntu w'umumaraya nimba abamaraya 100 nta 20, nta bamaraya 20 cyangwa se 10 uzobona bamaze imyaka 70 bapfa hakiri kare. Kuri ubwo rero umugore w'umuntu ari we wagiye kumuresha, hama ukaba impamvu yuko asambura. Vya bindi usanga abagabo baguma bandikiranira n'abagore, baguma baganira, bahaguma bagira gute, umugore ukavamwo ukamutesha umutwe, inyuma yaho akahukana ngo reka tuce twibanira. Ibyo ntibyemewe na gatonya. N'abagore biki gihe basigaye batesha umutwe abagabo, ugasanga umugore ni waguma aresha umugabo. Ibyo byama byashitse, twama twabibonye. Abagore ukasanga nibo bariko baratesha umutwe abagabo babandi kugira ngo yahukane ngo acagende wiwe. Ibi byama byabaye. Ibi rero ni ibintu mu Islam akwiye kwirinda, kuko umugore w'umuntu ni sumu. Kandi menye yuko buri kuri kwegera mu byaha bya rutura. Iyi si tuyisigaje ko imyaka mike, wowe ugaca usanga uri mwibi byo gusambura ingo z'abandi, kandi uzi yuko atamyaka 20 cyangwa se 10 usigaje kubaho ku isi. Hari ubwo wosanga ubwo nyene uri kurasambura, uwo mwaka nyene ni ugiye gupfiramo, ugaca ugenda wikoreye icyaha nk'iki imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tureke kuvuga ngo reka ngo ndamuce ngo umutwara, ngo umureshe ngo uce umutwara. Gusambura konye ni kimwe mu byaha bikomeye, gushika naho Qur'an ivuga yuko uri mu byaha bya shetani bya Iblis. Umuntu gusambura urugo, baba ari abavyeyi basamburiye umukobwa wabo, baba ari abagenzi basamburiye umugenzi wabo, ibi byose biri mu byaha bikomeye, kuko urugo idini y'Islamu yaruhaye agaciro ntangere. Naco bituma rero mu camake mu kurangiza, abantu bakwiye kuraba ibyaha bakora, bakaza baririnda ibyo byaha bya rutura. Ugushurashuza umugore yubatse, umenye yuko ari kibazo kinininya. Cyangwa se kuresha umugore yubatse, ngira twumvise yuko n'indoa yanyu, iyo ndoa ni batil, nta mumenyi numwe yigeze avuga yuko yemego.
nta mumenyi yigeze avuga yuko yemerwa. Indoa nk'iyo ni batili, ntigera yemerwa. Imyaka yose muzobana, abana bose muzovyarana, muze mumenye yuko ari abana baba baje bavuye mu nzira y'ubushurashuzi, kuko aba ari umugore watwaye wivye kuri mugenzi wawe uca ugenda kubana nawe. Hamwe n'ivyo, Imana iturinde n'icaha nk'ico. Uhoraho azodukure ngaha kw'isi turi mu bo yishimira. Yaguhaye mwiriwe mutangazamakuru amahoro. Twe natwe turi abantu bakurikirana ibiganiro byawe, bikatwubaka ku mpanuro zanyu. Noneho si n'impanuro mwe mubishikiriza ababibahaye, makuru muba mwahawe namwe kugira ngo ashire ku mbuga ngurukana bumenyi, ashikire abo biraba. Amahoro. None jewe nari nipfuje kuguha inkuru y'umugabo ari Malawi asambuje uwundi mugabo ku mugore wiwe ari muri Saudia. Kuvuga yuko umugabo ari Malawi, umugore nawe ari Arabia Saudite. Umugabo yarasanzwe afise umugore Malawi, bafatana n'uwo mugore wa nyamugabo kuri Facebook. Bihimba bamaze gufatana mpaka naho bigishanya mu vy'amadini, ngo bariko bigishanya amakorowani ku ma Facebook. Haca havaramwo n'ibintu vyo kuzokwifuza gusambana, kubera uwo mugore ari imbere y'amategeko n'umugabo wiwe. Rero uwo mugabo kubw'uduhera tw'uwo mugore yagiye kuronderera umuryango, aratumukurikiranye ko gose kabisa. Si yamuhenze ntawe ubizi. Abagore n'imbombovu bafise ubwenge nk'ubw'inkoko. Yataye yemera guta uwo bubakanye imbere y'amategeko, afatanye n'uwo batarabonana, maso mu yandi, ibiyago vyabo n'ivyo ku matelefoni. Umwe ari muri Aziya, uwundi ari muri Afrika. Amakuru adusumira ngo bari bateguye yuko bazobana muri 2025 mu mezi kwa gatatu, ariho ngo bazoja ngo kugira ubugeni Bujumbura, bagaca bafata bagaca bomoka muri Malawi. Kubera uwo mugabo asanze afise ivyo yiyotsa vyo muri 2015 vyerekeye n'ivy'imigumuko yabaye. Uwo mugabo yataye umugore wiwe amuhungishiriza mu Rwanda, bariko baramurondera kuvyo yagaragamvyemwo. Apfaye mutayo, muheba no kumuheba, cayigira muri Tanzania. Ashitse Tanzania arongorera y'uwundi tena, arongorera y'uwundi na wene aramuta, atana n'abana, aja Malawi. Ashitse yarongora uwundi baravyarana. Bavyaranye baca bafatana uwo mugore w'uwo wundi mugabo ku ma Facebook. Ngo ibintu birashushe. Noneho ngo ntibarindiriye kuzobana na kontra nyamugore, ahisemo kuyiheba itarahera. Mu misi mikeya ngo araburira indege bahuriye n'uwo mugabo i Bujumbura ngo bagire mariage. Sinzi mariage zabo ngene zizogenda, sinzi iya mbere yabe n'uwo mugabo bari kumwe, sinzi ko be nawe bazoca bayifuta.
ndibaza ngira hari ayandi mareta bazocamo y'iwabo bisangije. Noneho mu biyago vyabo ngo bayaga bavuganya, mugabo amubwira ngo birya vyo mw'ikomine ngo ntivyemewe, ngo idini rya Isilamu ngo ntivyemeye. Sinzi rero igihugu c'Uburundi ko coba gitwarwa ku mategeko y'idini rya Isilamu. Nuko ndabaha amafoto yabo. Rero twebwe nk'ababanyi n'abaryango, nk'umugenzi, twebwe umugenzi w'uwo mugabo twari dusanzwe tuzi uwo mugabo n'uwo mugore. Mu majambo makeya ntaco twari tuzi bapfa. Umugore kuja Arabia yagiye asezeranye n'umugabo neza atangorane, kandi turabizi ayaga batarafatana n'uwo mugabo ibintu bigiye guhinduka ari uko bafatanye n'uwo mugabo. Uwo mugabo avuka i Muyinga, ariko ubu ari mu buhungiro muri Malawi. Vuga rero yuko umugabo adusaba avuga ati ico atabariza sikindi, umugore yasaze, ico agomba gusa agomba uwo mugore ko arinze yemera agacumura agasambuza uwundi mugore nkawe. Uwo mugabo wewe turumva n'ivyenywe arabimenyereye ivyo gusambura. Maze guta abagore 3 bose, ugaca wumva uti ndarose uriko ararondera agafaranga muri Arabia Saudite, reka mfatane n'uyo nyene nemere mpebe uyu turi kumwe ndamute mw'ibarabara nifatanire n'uyu. Nzogomba ndanamurindire manda yiwe, kontra yiwe iheze. Ubwo Burundi tugombe tureke kububamwo, twigire kwibera mu mahanga Malawi iyo sanze mpungiye. Bw'ivyo umugabo asaba ati ntangariza iyi nkuru ije habona, umugore ntazogaruke kumuvuruga ku gaparasera kiwe. Si wamwirukanye niwe yijanye. Akageso k'ubusambanyi niko kamwirukanye. Ego nagoma cengirako ndaguhe audio inyigisho imwe y'idini rya Isilamu n'abayisilamu bariko baratyoza idini, bagakora ivyaha bisunze idini, bagatyoza idini rya Isilamu bitwaje kwambara umutobo. Idini rya Isilamu ryubakiye ku mategeko. Si vyiza ko umuntu yokora icaha yitwaje idini arimo, kanaribeshyera ngo amategeko yaryo ameze uko. Sinibaza ko idini rya Isilamu ribwiriza abagabo gusambuza abandi n'abagore gusambuza abandi. Nibaze mu gihugu yahungiyemwo uwo mugabo, nimba ayo mategeko yari ntiyo yazana no ku barundikazi. Uwo mugabo yitwa Bigirimana Ali, avuka i Muyinga, abanyamuyinga baramuzi. Dusavye yuko
uyu mugore iyi audio itangaze muyishire ahabona, ejo amaze kugenda k'uwo mugabo ntazogaruke kuvurugana. Amategeko aremera neza yuko aranditse neza y'igihugu cacu, umugore yikuye mu rugo atari umugabo amwirukanye, sinibaza neza yuko yogaruka kuvurugana. Agere kumukorera amakosa nk'ayo yose bubakanye imyaka 16. None urumva hejuru y'irari bahisemwo ivyo, ntawe ukeneye ko azogaruka kumuvuruga. Uza amahoro umuntu ava ku mugabo aza ariruka, nta divorce. Urumva ko bagira ibintu mu kinyegero. Vyiza bari kubikorera habona, uwo mugabo n'uwo mugore nta divorce yabo tuzi iraba. Uwo mugabo agomba kwiba uwo mugore ntiyivye umugore gusa, yivye n'umugabo. Kubera bishoboka uburyo bwose umugore yagiyeko mu mahanga bwavuka umugabo, kubera umugore ntiyibana, yabana n'umugabo. N'amategeko baciyemwo arabizi yuko akiri umugore w'uwo mugabo, ata masinyuro basinyoye. Nuko twibaze neza yuko iyo umugore ataye urugo rwiwe atagaruka kuza kuvurugana mu nyuma. Ariko umugabo nawe yiharije gusambuza, nawe ntarye ngo aryame. Agomba ngire ko ndaguha n'inyigisho y'idini rya Isilamu, mwumvirize inyigisho zayo. Ziratandukanye n'imigambi y'uwo mugore n'uwo mugabo. Ivyo bagomba, umugore arasambuye n'umugabo arasambuye, urumva bumvikanye gusambura bose. Sinzi ko ari amajambere. Sawa sawa, murakoze.